nemere verekere Rodri inzoza mugabo n'ibikorwa tubatwiko turakora twese umuntu azoza arivugisha ngo arakenye azotwereka ivyo yakoze agahomba abawunda kwa kenye mugabo atakintu na kimwe akora mugabo akarya neza sumusumu kandi nzoyimubanza bundi munsi umwe nzomuhamagara neza turi kumwe n'ivyo habona ndamubaza je mbwira wowe resource yawe no financema umusuma yiba none ugutarina ntukore nta nakimwe akora yirirwa yireza ndamwigaragara gusa kuja ku marambiro navyeshe nico congere niko kaza fisi usanga ari kujyaho akenya kiriko noneho ntakenya n'umutunzi uno yifitiye inzu rero yiwe kandi muri demise yariciye aho nk'abandi mugubu boss abarundi turaziranye aho nkamumenye ujya ari ku rugamba wo kurwanya igihugu geresologike ari kuri geresologike ndabizi ejo n'umuti wo kurwanya none Regarde général. Un officier qui ignore la situation objective est voué à l'échec. Je dois connaître la réalité objective pour connaître comment planifier la guerre. Et les apprenants juste car je n'ai pas de quoi là. Nous sommes dans la recette. Vous voyez, nous zigazi fatwe kadozovya uzokwitambika mu nzira tuzomugonga berbe itegerezwa kugarukana agateka kayo l'autorité ya berbe itegerezwa kubaho kandi berbe ikuba uzoyiga azobaga imbere azobaga igihugu azobari mumenja tuzomwiruka berbe itegerezwa kugarukana ubutegetsi bwayo mu mabanki byanga biko tugira tugarukane agaciro k'iragihugu ayo mwabande mwacamuka mamashi kandi mwese muzavuga muti ibyo yavuze ngibi genda bivuze mbese mukoranye imana ni cyabona kabisa